Remi nk'ukuri kuratsuyagira uherutse twarabonye uwakoze ikiganiro naho sundi ni nyama aho yakaravuga kuri uno mwigeme Kado Javel avuga ukuntu ariko arazamura Remi amuduza wema bibonekana kino gikorwa muri ko murakorana kibegwa kiko gituma Remi aduga Kado Javel kimusubiza inyuma mbega Remi wo ubivuga kwiki oya muri make nyama je nyama ibyiwe sindabyako cyane urumva uko jewe sinkunda kuraba ibindi bintu by'abandi bantu ubundi je ndaba ivyo muri company yanje sivyo hama kuvuga ngo je nkuri zibishe yego nkora filime zibishe kuvuga ngo je nyama sino nta bintu byiwe no mubwira ngo yavuze nabi je yari karamvuga imba numva asa n'urika aramvugiriza bubuzera mu matwi abari karatuma jewe ahubwo mbandanya neza ndamukunda cyane njya muhungu guko aho n'ibintu avuga byo ugasanga abantu benshi niko baba bameze urumva rero kuri ibyo reka dukore filime tugabanya amajambo hamwe kugwangira kumbure bizokwivugira abiri ni gute wiyumvire uno mwigeme Kado kumushira muri no filime kibegwa nuko ari umwigeme akina neza nuko ari umwigeme akina neza niwe gusa dufise Remi mu bigeme bose baba bakina neza ko buzuye avuga ati abantu baraberanye uzayo mu komanteri ya kibegwa baravuga ati abantu kabisa baraberanye kibegwa na kazezwa babanye twuna baterera abo n'abantu benshi bamaze kugira reality kumengo ni rukundo nyine nibyo Diko Entertainment. Turabaramukije abakunzi ba Diko Entertainment nkuko mubibona tugira tubashikirize ikiganiro cuno munsi aho dufise umutumire wacu musanze muri ko murabona imbere za kamera benshi mu mazimisi muko murabona ibikorwa byiwe bigiye bitandukanye abona muri no minsi ariko aranavugwa mu bitandukanye aho byinshi tuza kubimenya muri kino kiganiro aho agira aduhe umuco ugiye kubashikiriza ikiganiro ni JKK Claria no munsi mwamusanzwe mumenyereye ngo inyuma ya kamera umutumire wacu tugira tumwakire umutumire nawo sundi Remi nice turakwakiriye umeze neza meze neza kandi namwe murakoze kunyakira meze neza mwamuvise yo ni Remi ariko aratubwira ko ameze neza Remi muri no minsi kumengo umaze iminsi udafadika utaboneka ni Remi ari mu duki umaze iminsi uri mu biki Remi umwanya munini ya abagiye kazi kiwe ka misi yose kama film rero nyene umwanya nyene ndohebera akazi kanje keshi nta bintu njamwo tafitiye akamaro kuko umwanya twataye mu myaka yahera waragiye ntitwogarukana ambavu yo gukora filme Remi n'akandi kazi yasanzwe akora mu buzima busanzwe ndafise akandi kazi nyene nisumamo nyene ariko umwanya munini ndawehebera film mwamaze kumumva mutumye wacu ni Remi nkuko muri ko muramubona aho tugira tuyage muri no minsi mubona amaze iminsi karakora ibikorwa bigera kuri 2 mu ndwime akabisorera rimwe ni ibintu biba bitworoshe ni hamwe twabonye abakini bamwe babikora ugasanga ni bariko barabirangiza mbega Remi muri no minsi umaze iminsi uri mu muvuduko udasanzwe mbega no muvuduko Remi umaze iminsi urimwo no muvuduko uri kurava hehe mbere naho twabona mbwa muri no minsi tubona uri ku muvuduko udasanzwe bimeze gute Remi kuba ndi mu muvuduko ntabwo nyene sinuba ndi mu muvuduko cyane urenze ariko ndashimira Imana hanyuma ni kuvuga ngo sinzi uko mwabonye umuvuduko ndiko sinzi uwo muvuduko muvuga sinawutahuye neza uwo ariwo ni umuvuduko nyabahe ni umuvuduko w'ibikorwa amaze iminsi uri kurakora abona biko biravugisha abantu benshi amajambo agiye atandukanye ni kuvuga ngo ntabwo nkuko nama ndabivuga ntabwo ari ubuhinga bw'iwanje ariko ngo nukwitanga ni gukora igitondo umugoroba kugira ngo abafana bacu babashe kuryoherwa urumva rero ni kuvuga ngo dukompostinga filime mu ndwi gatatu nkapostinga ku wa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatanu kandi icyo gihe sinigera ncerwa n'umunsi n'umwe barabibona ibikorwa nk'uko nyine bigomba kubibona rero kuri ibyo
reka ndabishimira Imana novuga ko birasumba mu misi yahera. Ego. Mbega rero tukihagaze ngaho nyene biba byoroshe gusohora ibikorwa bibiri mu nzu imwe carimwe bimeze gute? Ahubwo sina bibiri gusa ni bitatu, ni episode zitatu mu ndwi. Uradufatiye ko ari igikorwa kimwe umvuge ndusora amaserege atandukanye muga muri no mwanya twovuga ko ari bibiri bisoka mu ndwi imwe. Bon kuvuga ngo ni bibiri bisoka mu ndwi imwe, bon ntibyoroshe mugabo nyene hajyanye inkomezi canke ibiranga umuntu iciza nuko mubona ndabisohora birashoboka si benshi babikora cyane mugabo je nabigerageje kandi byarashobotse aho filime Inkongoro tugeze kuri episode ya 21 Kiberwa tugeze kuri episode ya 13 bakupa zitangwa ntizigeze zita n'umunsi n'umwe bakumye bazibona ku mwanya rero kuri ivyo novuga yuko ndabishimira Imana nshimira na staff yose ya Nice Company dukorana ukuntu muri kote technique ibikorwa bigasohoka bimeze neza atakibazo kandi bigasohoka ku mwanya mwiza. Mbega Remi bino bikorwa ko ari bibiri byarakoroheye ko twaragiye tubona abakinyi bagenzi bawe ntangure kuri no filme Inkongoro y'ikibi twarabonye King Sabas byaroroshe kugira uronke Sabas caye ni bwa bumwe twamatumva abakinyi b'amareresi mwirwa mutubwira ko mukeneye kugira ubumwe niko bimeze caye Sabas ari kintu yasabye hambavu y'ubwo bumwe bimeze gutere midu umuco. Muri make twebwe jewe cye nkuko nsanzwe mvuye ndafasha abandi bakinyi bagenzanje nimba bari cyo wabona no bafasha nanjye ndagenda kubafasha rero hajyanye keke abarundi barayamaze ngo umugabo mumwera ubwanwa bwaca ejo akakumwera ubundi uvuga ngo nimba nanjye nakaragaye muri filime Ingaruka nawe namubwiye ati rabasha nanjye uze ngaho ugaragare no ngaha rero umva twege dukorana mu bumwe kuvuga ngo nta byagoranye biba bihari uko ni nkuko ejo kandi muzombona muri filime ya Sabas urumva hambavu y'ubwo bumwe na kinyuma oba waratanze twovuga kuko Sabas turanzi ko ari benshi bamwifuza ni bamuronke bivaye n'umwanya wiwe bivaye n'ibikorwa asanzwe bafise muga tukagenda tumubona mu gikorwa ca Remi. Oya ahubwo ndanamushimira ukuntu yibutse ko nanjye nagaragaye muri filime yiwe akaza kumfasha yego nta buryo woronka uha Sabas bivanye na acting yiwe canke n'ukuntu agize nta buryo woronka umuha kandi ariko yarampaye icyizere akina muri filime yanje naramushimiye cyane. Remi tumaze iminsi tubona uri kurakorana bano bakinyi baninde aho mu Nkongoro kibi tubabonamwo muri Kiberwa naho nyene tukabasangamwo bimeze gute Remi kwimvira kuri bano bakinyi baninde twakuze tubona gushikino sa bariko barabikora bimeze gute? Muri make nararavye mbona filime Inkongoro niyo mu muji mbona filime Inkongoro niyo mu etage niyo mu do passage ndavuga ati reka rero ko mvange cinkora filime ya ruguru maze hari abakunda filime zo mu muji hagiye n'abakunda izo filime za ruguru rero niyo mpamvu ubona nakiye cankora filime Kiberwa kandi nshimira na staff yanje nshimira abafana bacu ingene bayakiriye episode ya mbere igeze ku 130 mezi abiri kuvuga ngo baranyiretse neza ko bayakiriye neza cyane rero kuri ibyo kenshi mba ngomba gucanga ibintu mba ngomba nimba n'umusinginye filime iyi ejo mpindure kandi ndanezerwa cyane iyo ndiko nkora ikintu ciza kandi ndakunda nkore ikintu gisumba ico nakoze ejo bambagije ngo kubera iki birakorohera gukora filime zibicarimwe wego biyoroha nyene hari beshi bigora mugabo jewe imba ngomba gukora bya bindi bigorana gukorwa n'abandi bantu yego bano bakinyi baninde kuki kubiyumvira kubikorwa bibiri kandi biko bibera carimwe ukabona ko muri no mwanya mwokorana bariya n'aba legend n'abantu twakuze tubona n'abantu tuzi twese ko bazi gukina mwarabibonye rero urumva barubatse nibo batanguye filime ndundi ketse ko
twe twabihinyanywe tukabikina tukagira moderne ubunye mugabo urabona kera bakina ninde so rero urumva niyo mpamvu nabarondeye kugira ngo kandi ngagaje kuraba filime vraiment bashoboye kuyihagararamo neza buri wese sene yari yahawe yayikinye neza cyane niyo mpamvu rero navuze tireka nkoresha abakinyi ba ninde kandi no mu minsi hari filime ngomba gukora yindi kandi ayo ne muzokongera kandi mubabone kuko murabibona benshi aha nabantu benshi babakinisha ariko je bari ya rero nabantu banje ego Remy amafilme uriko urakina ubu ni amafilme ariko arakundwa kurusha filme za mbere wagiye usohora mbega n'akahe kabijya ubu ukoresha imbere utaho ukoresha kandi reka n'abagenda bavuga ibihe bitandukanye bavuga Remy muri no minsi urabona ko filme ziwe aba yazifatiye umwanya turakeneye udubwira itandukanirizo ubu aho uriri ku mafilme urakora ubu n'ubwa mbere zo wakora keke ndakubwira ikintu kimwe umwana aravuka ego hama akavura mu nyuma agatambuka mu nyuma akiruka kuvuga rero nimba ataguhinyanywa cyangwa atahinduka ryo bari hari sinibaza neza ko hoba harimo ubuhinga rero bo nararaje avuga ati reka minyanyure ndakubwira ati ndakunda iyo nkoze iki kintu nkabona kirara ahantu kivoba ndavuga ati reka kumbure ice rero nkosora iyo narakosoye sinagomba kuguma muri biriya nagomba gukosora kugira ngo habe ihinduka rero ngovuga ko narakuze ego narakuze ego Remy nkuko mu nkongoro y'ikibiwe kuratubwira ko Sabasi byakunze ko mukorana bivaye nako ari muri filme yiwe Ingaruka turagenda muri no filme yawe Kibegwa twabonye urundi mwigeme muri no misari karabikora neza nawe nyine ari ku muvuduko udasanzwe uno benshi bazi ku izina rya Kado mbega nawe nyene ku muronka byarakoroheye byagenze gute nawe nyene ni bwa bumwe canke ara kandi mu nyuma byagenze kandi kigira kabiri ni gute wiyumvire uno mwigeme Kado kumushira muri no filme Kibegwa nuko ari umwigeme akina neza nuko ari umwigeme akina neza niwe gusa dufise Remy mu bigeme bose baba bakina neza ko buzuye mbo oya hariho benshi ariko jewe casting yanje yaguye kuri we mu mwanya ni nkuko nejo muzobona n'uyundi nazanye nkuvuga ngenda ndaraba ama casting avuga ati aba bantu baraberanye uzayo mu commentaire ya Kibegwa baravuga ati aba bantu kabisa baraberanye Kibegwa nakazezwa babanye twona baterera abo n'abantu benshi bamaze kugira reality kumengo ni rukundo nyene nibyo rero urumva ndikuvuga ndaraba casting ibintu biza guhura mbega nawe ku murongo byaroroshe byagenze gute nawe nyine urongera kutubwira ko ari bwa bumwe canke Remy yaratanze akanoti hari ukuntu twabivuganye ntibyoroshe cyane mugabo kandi byaranoroshe gukomara mubonye ko twakoranye Remy rukuratubwira ko byoroshe byakunze ukuntu mwavuganye ari nibigenda bivuga bigiye bitandukanye bavuga no filme yawe Kibegwa kuri kirakundwa cyane bivanye kuri no mukobwa asanzwe arimo Kado Ravel bakanavuga niwe ikiranatuma nibikorwa bya Remy biduga bivuye kuri no mwigeme mbe bimeze gute Remy nawe nuko ubibona turakeneye uduhumuco rero Kado Ravel ntabwo umva yarabaye nk'umukinyi umwe ariko si we yayikinye wenyine mwibuke arabwiye mugabe niwe bavuga cyane muri no filme Kibegwa abo ni bande abazibona abakunzi babino bikorwa byaje mugana waragarukamwo cyane ugiye muri commentaire Remy none suma actrice principale ego mu actrice principale rero mu actrice principale ugomba kuvugwa nyene mu filme ni wewe ibihagaze ko kandi si bihagaze ko wenyene nagira amagaze ko ego urumva rero numva nimba iri kiraragwa no kuvuga ngo irimo abantu benshi irimo n'abakinyi ba ninde tuzi twese twakuze tubona bakina filme barazi ku ma RTNB no ku ma YouTube menshi rero si kuvuga ngo ni Kado cyangwa ego nawe yarakoze nibyo mugabo filme ushaka kwikina urumwe ushake ube uricaka cyane cyangwa wahehe
ntikina filime rumwe ngo bikunde birasaba ko uza gufatikanya n'abandi kugira ngo ibintu bigende neza. Ego filime nushobora kuyikina uri umwe mu bamwe abantu benshi bagiye batandukanye maga ari umwe ubusanga ari we aboneka ugasanga uno muri no filime ni wari karatuma iduga izamuka nuko nawo biko biravugwa no kuno mwigeme ari uruhara runini afise muri no filime Kibegwa. Je novuga yuko nuko navuze ati yari sanzwe irabwa ariko mwibuke neza ko n'inkongoro yarabwe cyane atayiri. Ego urumva ni kuvuga ngo yarakurikiranwe n'ivyo mugabo novuga yuko twayikinye twese. Ego Ego Remy ino histoire iri muri no filme Kibegwa naho yo bihuriye n'ubuzima bwa Remy bimeze gute? Kibegwa rero ifise story nyinshi cyane. Ego Kibegwa irimo story irimo inkuru yuko abantu benshi bakunda umuntu afise uburyo. Irimo inkuru iyo atakintu ufise ingene abantu bakwanka. Irimo inkuru yuko iyo utararongora ingene abavyeyi bakubwira ati rongora ntibagire neza yuko hajya ubuzima bw'iki gihe bugoye ushobora kurongora umwana w'abandi ejo mu nyuma bikarangira umutaye mu rudubi. Rero irimo inkuru nyinshi ihanura urwaruka gubu no ku bantu bose. Rero mugabo tugarutse gatoyi ndibuka kera ico gihe naduze aho usanzwe mvuka araheze igihe kinini yanka imyaka hafi nka 10 irenga. Genda ndahaba uko nashitse banyakiriye nk'umuntu akomeye cyane uko ndanifise amafaranga ariko mu nyuma y'amafaranga aragenda arahera bukebuke. Haheze igihe niho batangura kumfata ukundi n'abandi twasohokana ngo twagendana nibo batangura kugenda bagenda gahoro. Rero iriya nkuru yo kwankwa cyane yo kumwe n'abantu bakunda ukuze byarigeze kumba ko gatoyi. Ariko rero nyine hariho n'izindi nkuru mba nashiramo mba nabonye nk'ahandi hantu cye nkabona nkaraba ati uno munsi abantu tubayeho gute. Ego uno munsi aha hanze abantu babayeho gute. Nawe nubyigirisha urazi neza ko abantu benshi barakunda umuntu aba afise ikintu iyo nta kintu ugira abantu benshi nta muntu agwanigwere. Ego Remy nkiyagaze muri no filme Kibegwa ari umukinyi twabonye kuri cover gushika kuri no sane turashobora kumubona tugeze kuri episode gira 13 aho benshi bari kuragenda bavuga amajambo agiye atandukanye ko Remy yo bari karakoresha ifoto yiwe kugira inoreresi ishobore kurabwa uyo mukina nawo sundi ni izo Chris bimeze gute Remy? Ariko kekenda kubaza ikintu kimwe wofata ugakoresha ishusho y'umuntu mutabivuganye kwe ushobora kubigira kugira ibyari karakora bishone oya no acteur muginzanye. Muganda kwibutsa ko tugeze kuri episode gira 13. Rero nari ndabizi ko muzomurekrama ariko kuvuga ngo azoboneka kuri finale muri no mwanya na karaboneka sene ziwe nizo kuri finale. Mugaye ngere kava mwashoye kwerekana birabona koko ari umu acteur principal yari gutangurana na filme gushika isoze. Niko twabipanze. Niko twabipanze rero nuwofata ngo ufate ifoto y'umuntu ishire kuri cover yawe mutabivuganye ahashobora no kukwitwarira mu gihe mutabivuganye kuko birahanwa n'amategeko gukoresha ishusho y'undi muntu mu gihe ataburenganzira uba ubufisi. Bisigura ko izo Kristo uzomubona muri Kibegwa irikirarangira. Ego Remy ubu uri nkuko twatangiye tubivuga kuri kurasora ireresi zigera kuri 2 carimwe mbega zose zizoherera rimwe bimeze gute Remy? Oya kuvuga ngo sinobabwira ngo filme Kibegwa canke inkongoro ngo turagera guhera. Turashatera cyetse ko sama project menshi ariko igihe hagize kwihera ego izohera mubona yindi filme itandukanye nizo zose muzoba mwararavye. Urumva wambariye ngo tubona filme za urikito ziraduga ukoresha target ya gute ni ikoresha kuvuga ngo
ico gihe hazoba havuye gusa mwimwe muri zirya zibiri nka marimwe hazoca hagira channel yiwanje hazora hacako filme zibiri icari monzwi story zibiri icari ivyo Remy kwiyumvira bino ivyo bintu ko filme zibiri zisohokera rimwe watubwiye ko biba atari ibintu vyoroshe mugari Remy akavuga jewe niyo target yandufise muri uno mwaka kimwe giheze ikindi cinjiramo ku buryo hasohora ibikorwa bibiri mbega Remy yo banose abamuje kumutamo umufungo bimeze gute Remy oya ahubwo ni kwa kwitanga cyane ni kwa kwitanga cyane umuntu akemera agatubuka umukanda je nkabwira ngo filime nagurisha igitongo ryanje gukunda filime ndundi nagurisha igitongo ryo ku gatumba canke itongo nyene itongo urumva ku buryo ushobora gukora ibikorwa bibiri carimwe Remy n'abantu baje kumfasha nta manageri je ni je nyine ni managinga jewe nyene urumva nije ni managinga jewe nyene nkitaho nkagirana kandi ibikorwa bikasohoka rero kuvuga ngo umufungo oya ahubwo n'ikindi kintu no kuvuga ngo nta muntu numwe akora cyane buri nyungu jewe uko biri kose nkihari nkihema nimuzigira muri filime muraba kandi zimeze neza ziryoshe uzokwamugurisha itongo kugira ubatemo film ndi kuvuga ngo zibiri episode zivuga ngo story zibiri muzohora muzibona kuvuga ngo kiberwa na inkongoro hagize imwe ihera iyindi izobigiyemo Remy kuri no mwanya Remy yoba ageze ko ari umukinyi yumva yifuza ko bokora naho ngaye nyene wacu Burundi batarakorana nawe bose twarakoranye bose mwarakoranye na nubona ukavuga je wundi mfuza kiretse gusa dusubiye gukorana abakinyi bose bahari mwaraje gukora nawe uhari turakorana onga oya ntawe uhari ahubwo abo nifuza ko dukorana ni collabo y'ikindi gihugu niwe wifuza muri no mwanya kandi umwaka nyine tuzokorana abarundi bose mwarahejeje yego nka bose ntawe uhari turakorana shaka umbari ntawe uhari Mutoni mwarakoranye Mutoni yego mwabere twarahuriye mwahuriye mbwa kwabere si kwa Remy mbo wavuze ngo abo mwamaze gukorana nayo nzi kuvuga kwa gitingana soro mwarakoranye yego nawe yamaze gukorana je narakinyera muri soro bamaze kumva abakinya tumaze gukorana benshi utundi twarakoranye so twarakoranye ayo twarakoranye basta twarakoranye harabo mutarakoranye bagihuhusi twarakoranye muya twarakoranye n'abakoreye filime yitwa umuco w'imwiki muri Jena yanditse Jena yanditse nga directing ibintu byose rero benshi twarakoranye kese usadutse gukorana kandi ariko ndoto ziwanje uyu mwaka nyene uko bigenda kose ndabahakora mu ikindi gihugu conga muri Afrika nyene yego wobura duha umuco icari co Remy ndakunda kuvuga ibintu nabikoze ariko gusa nico nzi nuko tugiye kizogera kandi je kenshi kuntu iyo ndose indoto izoba ari collabo ya Remy wenyene ca Remy na groupe yiwe Remy Nice Company ni Remy Nice Company zo bikoranye niyo yindi yego muri no mwaka nyene utararangira mwamaze kuvyumva abakunzi ba Remy aho Remy atwemereye collabo mu gihugu conga nyene muri Afrika tarashima kuvuga izina Remy reka tugushimire kuri kano kanya kawe waduhaye kuri Diko Entertainment murakoze cyane namwe mwakoze kuntumira mwakoze no kugira nshimira n'abakunzi bacu mwadukurikiranye abahereye ikiganiro kuva mu ntango gushika kirangire mwakoze cyane twagira subscribe ni muyikore musimbiye no kuri Remy Nice Company mugire subscribe hama mwarahezagiwe cyane turabakunda nibaye bantu Remy yoba ashimira kuba ageze ngaha harimo avuga bantu je ndabashimira kuri ibikorwa byanje nkora namandonka support iva kuri bo reka shimire umuntu yamfashije cyane n'umuntu nyene arabo reka shimire yamfashije cyane kuva tukitangura yarangwanye hafi
igihe naba nabuze amafaranga ya shooting ico gihe ngitangura yarayama ego kandi amushimiye sinibwo ndamuvuga izina uriyizi hama ngira ko nshimira na staff yanje nshimira cameraman wanje n'umuntu duko turakorana tanzigakira n'umuntu yitaye ibikorwa byo muri Eminence Company n'umuntu novuga ko ariwe muntu twatanguranye kuva kuri 0 abone no munsi chano yanje girikwiza ibihumbi 40 turi kumwe n'uwo mu cameraman wanje umwe ego yitwa Niyosaba Jamari ko batamuzi ni yakinye yari kavuyo afite impano nyinshi afite impano zo gukina afite impano zo kwandika amafilme na keshi umwanya twa turi kumwe kenshi no kwandika keshi ari no twa turi kumwe tuko turandika rero ndamushimira cyane aritanga kuntu yitanga nta musi numwe bafana barabura post bafana beza mu bikeshe cameraman wacu abikora neza kavuyo agerageza gukora neza kugira ngo mudacegwa post mutabure byo muraba mudacegwa iriya misi nababwiye rero uwo nawe ari mu bantu nshimira nabo dusangwe dukorana muri Eminence Company bose Dico Entertainment.